prophet hari muvyeyi ngaha aye hari undi muvyeyi ngaha afise naye amashi menshi kandi kuri Kristo. Amen. Uno muvyeyi avuga yuko yaramaze umwaka wose urenga afise ikibazo cyo ku maboko kiyajana n'ubavu rwose gushika ku kuguru. Hama ico kibazo camufata kikamujumuza amajoro yose ya uwo mwaka wose. Hama kuwa kane yumva hari igikwane yuko uza kudugina cabwira umwana yawe genda undondera afishe. Atazana afishe uwo mwana we yayimuciye mwijoro acavuga ati iyi afishe ko ndayirose niwe muti wanje. Ego afata afishe atavuga ngo iyi afishe ko ndayironse niwo muti wanjye. Ego abandi bavuga barose kinine kubera abakire malaria we yavuze ati ko ndose afishe ugukira kwanje guhagaze ngaha nyene. Ubu acashira kuri uko kuboko nyene ashira ko afishe ku kuboko ashira yo afishe kuri uko kuboko niba ukuboko kwagiye kwa afishe kurakira amapoto twashize ku amafishe buhiga abadayimoni baromase mu izina rya Yesu. Acashira kuri afishe kuwa kane ku mugoroba ashize kuri uko kuboko no kuguguru no kurubavu ahantu hose yahora yumva ivyo binyanya. Prophet avuga iryo joro yaraye neza bya bintu ntiyasubiye kuvyumva gushika n'ubu avuga yuko ari muzima aracameze neza. Amen. Abavyumvise mukoma amashi kwanza numve mama amashi menshi cyane mama bagize ukwizera kudasanzwe. Abandi bafata afishe bakazitabura ngo kano kagabo katuvira mu gisagara we afashe afishe urayishyira mu kuboko. Je nayishize mu cyumba ndayisegura ndavuga ni ubu ni wo muti ndonse kuko naho namfata prednisolone ngafata iyindi miti y'amakaruma ariko nicyabuza ko saa 9 z'ubuca numva ndiko ndababara ububabare budasanzwe. Niyongeze kuba ngize ico ndiko ndakora umva ingufu ziheze ukuboko kugakoroka ariko ubu numva ameze neza. Jesus. Powerful. Mama kuva ico gihe ushira ko uca umeze neza. Numvise meze neza cyane. Nigiki ubwira Yesu? Nubwira Yesu yuko yankijije nanje nzomwamamaza mvuge yuko akiza. Amashi menshi cyane kuri Kristo.